Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 6 Nyakanga umwaka wa 2021 kaze nshuti namwe bakunzi ba radio RP ya murano makuru twabateguriye amakuru ngira ngo mpere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Muri politike leta ya CNDD-FDD ngo yari ikwiye gufata ingingo zotuma amahoro n'umutekano bigaruka mu gihugu imbere yo guhamagarira abarundi bahonze igihugu cabo c'amavukiro gutahuka. Ivyo bikaba biri mu itangazo ry'umugambwe MSD ryashizwa habona kuri uyu wa mbere. Abasirikare b'ubumwe bwa Afrika barungitse guhagararira amahoro mu gihugu ca Somalia baragirizwa kwica hamwe no gukorera yandi mabi abanyagihugu ba Somalia, amabi ajanye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu. Mu bijanye n'ubutunzi naho turababwira ubukene bw'igitoro bubandanya kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura aho abanyagihugu bavuga ko bituma imirimo yabo ihungabana. Nsubire ndabaha ikaze mu kanya turinjira mu idonido y'ano makuru. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Umuntu umwe yarishwe abandi babiri barakomereka cyane barashwe n'umusirikare ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana muri komine Giteranyi intara ya Muyinga. Uwo musirikare ahejeje gukora iryo bara yaciye afatwa ubakaba afungiwe mu ikambi y'amajana 312 yo ngaho nyene mu Giteranyi. Ni inkuru ya Onezime Dushimagize. Uwitavye Imana azwi ku izina rya Isaac Manirambona, Didas Nzibarega hamwe na Isaac Nkengurukiye Imana nabo barakomereka cyane ku maguru. Abo bose bakaba bavuka ku mutumba Munago uri muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Nk'uko isoko ryacu ayi Muyinga ribimenyesha ngo hari nk'igihe cy'isaha 4 z'ijoro aho umusirikare zo kwizina rya Niyo Mungere Pascal yari kasangira agacupa n'abanyagihugu hanyuma ntibumvikana kuvyo bariko baraganira batangura gushwana mbere no kugwana baragwana nk'uko umunyagihugu yari ahari abitwiganira. Kaduka kavuyo umusirikare arakubitwa cyane ko yambaye isipire maze gukubitwa n'ishati yo baratabura yaduze kikozize yambaye isenge asiga babwiye ati jewe rero arankubise mugenda muwindwi ati mwese turamara uyu munsi. Uwo musirikare amaze gukubitwa yaciye agenda kuzana inkoho iri ku kirindiro ahitwa Munago ari naho asanzwe akorera acasubira mu bunywera aho yakubitiwe abashushagizamo amasasu nk'uko bibandanya vyigana n'uwo munyagihugu yari muri ico kibanza. Yasirikare arabona nyine ko yinjira ngo adatarame kumengo siheza ikibazo cye n'icyayi arabwiye ati jewe rero jewe nakubise kandi nashaye atuvugana ngiye kwiryamira ntibamenya ko ari feni rero no gusohoka ntibamenye niyo yasohokeye bagiye bumva amasase ararira. Abakomeretse bariko bavurirwa mu bitaro vy'Ingozi nayo umusirikare akaba acungiwe mu ikambi y'amajana 312 yo ngaho muri komine Giteranyi aho yari asanzwe akorera akaba arindiriye gucibwa urubanza na sentare ya gisirikare. Onezime Dushimagize urakoze. Tukiraho nyene mu makuru y'umutekano abantu indwi barishwe mu ntara zine z'igihugu muri indwi twaraye dusozereye. Muri abo bishwe uruganda rwa RP yagwamenye harimwo uruyoya rwari rukivuka rwatowe ikiziga. Emile Nibasumba. Mu gisagara ca Bujumbura abantu batatu bivugwa ko ari abasuma barishwe barashwe n'abapolisi kwibarabara bita Muhanga muri zone Kinindo kuwa Mungu heze. Mu gipolisi bamenyesheje ko bari baje kwiba ku muhana w'uwitwa Dora Imakamba muri komine Kibago. Uwitwa Nyanzira w'imyaka 55 yari asanzwe akora akazi ko kuvunja amahera yatowe ari kiziga hafi y'uruzi Mushara ku mutumba Mbizi kuwa 6 heze. Amakuru ava Kibago avuga ko Nyanzira bamuheruka ku munsi wa 4 agiye ku isoko bita kwa Buhinja ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania. Abantu batatu barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Mu ntara ya Kayanza naho hishwa abantu babiri. Uwa mbere n'uwitwa Nikobamye Rafael yishwa zibaguwe imbugita n'abantu batamenyekanye ku mutumba Businde muri zone Rukago muri komine Gahombo. Hari ku munsi wa 5 abantu 4 barafashwe ku mvo z'amatohoza. Uwa kabiri yishwe muri iyo ntara nyene n'uwitwa Niyo Kwizigira Eugene
w'imyaka 38. Amakuru ava muri komine Butaganzwa avuga ko yishwe atemaguje imipanga n'abasuma bari baje kwiba muri koperative y'ababikira yari asanzwe ararira hari ku mutumba Kiryama muri zone Buraniro. Hari ku munsi wa kabiri ibintu bitari bike harimo amafaranga yababo miliyoni byaribwe. Wa nyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yagandaguwe nuwo mu ntara ya Muyinga. Nuruyoya rwatowe mu bitaro bikuru vy'intara ya Muyinga ku munsi wa gatatu heze. Amakuru ava ku bitaro vy'Imuyinga avuga ko urwo ruyoya rwari rufise ikiziriko mu izosi, biboneka ko arico cakoreshejwe mu kumwica. Uwakoze ubwo bubisha ntiyigeze amenyekana. Muri politike nari nababwiye mu ngingo nkuru guhamagarira abarundi bahunze igihugu gutahuka vyari bikwiye guherekezwa n'ibikorwa bituma amahoro n'umutekano bigaruka mu Burundi. Ivyo biri mu itangazo ry'umugambwe MSD ryasohowe kuri uyu wa mbere. Uwo mugambwe MSD uhamagarira Perezida Evariste Ndayishimiye gufata ingingo zibereye zotuma impunzi ziheza zigahunguka ku bwinshi. Umushingwamanza Francisco Nyamoya n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Uno munsi twasohoye itangazo rijanye n'ingendo umukuru w'igihugu amaze iminsi agira hagati mu gihugu, aho mu majambo avuga ahora agaruka guhamagara impunzi gutaha. Mu itangazo twasohoye twibukije ko kuvashikira ubutegetsi yamahamagara impunzi gutaha ariko ntizimwitabe mu gutaha ku bwinshi. Aho tukavuga ko yarakwiye kwibaza igituma zitamwitaba. Igituma naco abarundi bose barakizi, nawe nyene atirengagije arakizi, kuko impunzi ntizahunze umuyaga, zahunze inzego zibahohotera zikabica, nazo n'urwego rw'iperereza, igipolisi, intwaro hagati mu gihugu, ugaca wongera ko n'imbonerakure. Nk'uko umugambwe rero MSD wamubivuga, kugira impunzi zitahe ku bwinshi hakiye gukorwa ibintu biboneka guhumuriza impunzi, kugarukana icyuka ciza mu gihugu. Umukuru w'igihugu rero abwirizwa kuvyerekana mu bikorwa no mu ngingo afata. Amajambo siyo akenewe, naho hari n'amajambo adahumuriza. Nk'iyo umvise umukuru w'igihugu ubwiwe yifatiye mu gahanga abamenyesha amakuru bahunze ko ari abansi b'igihugu, uri impunzi wumva wogira umutima wo guhunguka. Hari naho berekana abahoze abanywanyi ba CNDD-FDD canke abari bacuditse bahungutse, bagashaka kwerekana ko hari kiriko kirahinduka. Mugabo twebwe ibyo tubona ni ba muryango umwe basubiye mu babo no mu vyabo, ariko biragaragara ko ata politike itomoye guhumuriza impunzi ku bwinshi. Umukuru w'igihugu yoreka guhamagara impunzi mu majambo, akaja ku bikorwa gafata ingingo ziboneka. Uwo yari Francisco Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Abanywanyi b'umugambwe senere bo muri komine Murwi intara ya Cibitoke baridoga ko umugambwe wabo utoroherejwe. Kuva uyu mwaka utangura amabendera ane aramaze kwibwa ku mitumba itandukanye y'iyo komine. Ijyanyuma ryibwe mu ndwi heze, izuba riva n'imbonera kure ziri kumwe n'umukuru w'umutumba Umugano zone Buhayira. Abo banywanyi ba senere bakababazwa nuko bituye abajejwe intwaro ariko ntihagire ikivamwo. Inkuru ya Eroje Kwizera. Abanywanyi b'umugambwe senere ku mutumba wa Rugano zone Buhayira bamenyesha ko haheze indwi renga idarapo ry'umugambwe wabo ryibwe n'imbonerakure yitwa Ndayisenga George ari kumwe n'umukuru w'umutumba. Ico gihe ngo barabirutse ko ariko baruhira kuritwara. Amakuru dukura kuri uyo mutumba amenyesha ko abanywanyi ba senere bituye umukuru wa zone hamwe n'urongoye igipolisi muri zone Buhayira, ariko gushika ubu idarapo ryabo bakaba batarayisubizwa kandi abaritwaye bazwi. Bababonye rero akantu n'ubu babakiriza ahubwo mukuru w'umutumba baba bari kumwe n'izo mbonerakure, nyuma yaho barituye ujejwe zone nawe nyene badikanije n'ujejwe igipolisi ku rwego rwa zone bashika aho icyo kibazo cabereye. Rero gushika n'ino saha akaba amaze gutumako uwo mukuru w'umutumba nabo atwara imbonerakure zafatishije uburyo bwo kunyuza iryo darapo, akaba ata n'umwe ashobora kwitaba. Bakabona ko ubwo barujijwe n'uruhendo rwo kwerekana ko menga
bariko barabakurikiranira ikibazo. Abanywanyi b'umugambwe SNL bavuga ko ibyo kwiba amadarapo y'umugambwe wabo imbonerakure zaho muri zone Buhayira zabigize akamenyero. Kuva mu ntango z'uno mwaka ayandi madarapo 3 aramaze kwibwa ku mitumba ya Remera, Kigazi na Buhayira. Alexis Ntiharirizwa arongoye zone Buhayira aremeza ko abanywanyi b'umugambwe SNL bamwituye ku bijanye n'ubwo busuma bw'amadarapo y'umugambwe wabo, mugabo ngo amatohoza aracabandanya. Eroje Kwizera mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. RPA Abasangwa butaka bahurikiye mu ishirahamwe ICDD bo muri zone ya Cibitoke komine Rugombo intara ya Cibitoke nyene baragiriza icegera c'uriserukira imbere y'amategeko ko yanyuruje amatunga mwamwe y'iryo shirahamwe. Abo banywanyi basaba ko abaserukira yosubiza ivyo yigaruriye kugira bikoreshwe n'ishirahamwe. Inkuru ya Aimable Nishimwe. Uwo yagirizwa inyuruzwa ry'amatungo y'ishirahamwe ICDD rihurikiyemwo ahanini abanyagihugu b'abasangwa butaka mu ntara ya Cibitoki azwi ku izina rya Alfred Ahingejeje. Uwo nawe acagwa y'icegera c'ubuserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko, akongera akaba n'umushinga amateka mw'ishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Abo basangwa butaka bavuga ko wabaserukira yagurishije ibikoresho bari bahawe n'ishirahamwe Christian Aid mu mugambi wari wateguwe mu mwaka 2008 wo kubafasha kwiteza imbere. Hari imitungo bari baradufashishije nk'amamashini zonora umuceri yarayigurishije, amahera arayatwara ntiyinjire mu kigega cy'ishirahamwe ry'abatwa. Tugasaba ko yodusubiza imashini zikobora ibigori, imashini zishura imyumbati, zose zaradandaza ziyegurira zicika inyungu yiwe. Abo banywanyi b'ishirahamwe ICDD bavuga kandi ko Alfred Ahingejeje yagurishije inka bari bagabiwe n'iryo shirahamwe nyine Christian Aid. Hari inka zari mu kagadi rya kane zibiri yarazidandaje arazitwara. Twasaba rero yuko iyo mitungo yose yinyagiye akayigira iyiwe ko igaruka mu mutungo w'ishirahamwe. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umushinga amateka Alfred Ahingejeje kugira ngo agire ico ashikiriza kuri ivyo abo banyagihugu bamwagiriza. Aimable Nishimwe. Mu bijanye n'ubutunzi tugaruke mu gisagara ca Bujumbura aho bukene bw'igitoro bugenda burongerekana aho nyene ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Kuva kuri uno w'Imana hibonekeza imirongo miremire y'abatondeye igitoro ku mastation aba yakironse. Abanyagihugu bakavuga ko inkurikizi zikena ry'igitoro zidateba kugaragara uhereye ku ihungabana ry'imirimo yabo ya misi yose. Ni inkuru ya Francine Mahoro. Igitoro cari kimaze iminsi kibura mu gisagara ca Bujumbura, ariko ibintu vyagiye kunyuka kuva kuri uyu w'Imana aho kukironka bitoroshe. Amasitasiyo atari make arugaye, abahakora bamenyesha ko atanima bagira mu bubiko. Nk'akarorero sitasiyo zitatu ziri kuri Avenue du Large mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura zari zugaye kuri uyu w'Imana kukubura igitoro, no kuri uno wa mbere zikaba zugaye. Ku masitasiyo makeyi afise igitoro hari imirongo miremire y'imodoka zikirindiriye. Aho ni nka Kinindo City Oil iri kwibarabara ryitiriwe Rumonge mu manuko bw'igisagara, aho umurongo ugera hagati muri quartier ya Kinindo cyo kimwe no kuri sitasiyo benshi bita kwa katikati mu gisagara hagati. Station Interpetrole iri muri quartier Asiatique naho nyene bariko baragitanga, ariko kigahabwa abakiriya babo basanzwe bafitaniye amasezerano. Abanyagihugu bamenyesha ko hari aho bamara umwanya munini bagitondeye bagatahuko kuko bashikiriwe bamenyesha ko caheze. Imiduga itonze ku masitasiyo iraheza igatuma uruja n'uruza mu mabarabara ruhagarara. Ivy'igitoro nyene vyanse biranamaze iminsi, ariko nko guhera ejo imiduga waca itonze kabisa. Hariho n'imiduga yaraye kumva kubera baba baduhaye promesse ati turatanga mu gitondo ikaje harara. Nuko katikati imiduga nyene yari ubona ko na circulation ikigorana kuko haragoye no gutondeka imiduga itondeye igitoro, naho nyene bari batonze ari benshi batondetse nyene imiduga batindiriye mugabo ukacubona nyene ko bica biterana mu buteyage. Rero ntituzi ingorane ahantu ihagaze, ntituzi ko ari kena riri au niveau national. Kubera bateba ku mirongo bamwe bahitamwo gutanga igiturire kugira ngo babacishirizemwo bakoresheje amabido. Abagane na RPA mu bari batondeye igitoro bavuga ko bamwe bacerewe imirimo yabo muri kano gatondo. Abagendesha imiduga yunguruza abantu n'ibintu nabamenyesha ko igihombo ari kinini.
bose basaba ubushikiranganji bubijejwe gutorera umuti ico kibazo. Turondeye umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Abrahamu Uwizeye yaturungitse ku muvugizi w'ubwo bushikiranganji kuko we yafatiriwe. Uwo nawe ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Francine Mahoro na wewe urakenuye muyavugwa mu vy'intwari bereye haraheza amezi yaba bane abasirikare bakorera mu makamba atandukanye yo mu gihugu bataronka amahera yo kugura imboga zo kongereza ibifungurwa basanzwe bahabwa. Abo basirikare bagakeka ko ayo mafaranga yoba anyuruzwa n'abarongoye amakambi. Idonido na Eroge Divin Remesha. Abasirikare bakorera mu makambi atandukanye y'igihugu bamenyesha ko bababazwa no kubona bamaze amezi ashika kuri ane yose badafungura imboga. Aho ni mu gihe bavuga ko bafise amakuru y'uko amahera yagenewe kongereza ibifungurwa basanzwe bahabwa asohoka buri kwezi ariko ntibamenye irengero ryayo. Utubiryo niyo twara tugura ibintu birengarenga ibintu vya mirasyo mugabo ubu gushikuye iyo imake nk'amezi bari tutayironka mbayo twitugika amafaranga asohoka buri kwezi muragushika ubu amafaranga ntayitubona kandi yerekeye kandi n'igiciro cy'uburundi cyose n'ayo mafaranga ajyahe twese twamaze tuziyo basoza n'ibasomye imboga atatuboneka. Ku bw'abo basirikare rero ayo mafaranga arenga ibihumbi 2 kuri buri muntu yobanyuruzwa n'abarongoye amakambi hamwe nabo basanzwe bafashanya. Ku kwezi mu Burundi bwose ku musodo umwe yandika 2,100 n'imboga gusa rero cyabidetayira ngo data wanje waraye kugura inkwi natwe niyo turimenya neza n'abanyagihugu bikira kwa komandata y'abantu batatu komandata akajya komandate nahise kata ageze gutorera y'abasozi n'akamara amaze kubona umuntu agira ibintu by'intumbagaye kandi amafaranga asohoka ajya mu bantu bamwe gusa. Yaba Lieutenant General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare yaba Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi bose ntaco barashaka gushikiriza ku bijanye n'imyidogo yabo basirikare. Eroge Divere Mesha na wewe urakenuye. Abigisha bahurikiye mu kigega Feste basaba kuronswa amafaranga yabo baziganije ivyo bita supplément mu rurimi rw'ikinyamazuru kugira bashobore kurungika abana babo ku mashure mu gihe bahora baronswa ayo mafaranga hagati mu kwezi kwa myandagaro. Muri kino gihe abo bigisha bavuga ko ikigega Feste iguma bibatererekanwa iyo bagiye kwishuza ayo mafaranga yabo. Eric Niyonzima. Ikigega Feste kirimo abigisha benshi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu. Buri mwigisha ari muri ico kigega arafise amafaranga gishiramwo ku kwezi bivanye n'umushahara w'uko ungana. Ayo mafaranga batanga baraheza bakayaronswa ari hamwe mu kwezi k'umunani hagati canke mu mpera zako. Amafaranga bigisha bakoresha mu kwikenura na cyane mu kurungika abana babo ku mashuri. Igitangaje abo bigisha nuko bahora bayafatira aho mu kigega Feste none uyu mwaka hari abari ko barajuragizwa ngo nibaje kuyatorera amabanki yandi bafisemwe amakonte. Feste ni ikigega cy'abigisha mugabo uruguruzaho konti kuva jewe ndoyeyo n'abandi bose baroyeyo niko twahenderwa ayo mafaranga ya Feste ayo dukotiza bakaduha umwaka uheze. Ubu mwaka rero niho bibaye akamaramaza batubara ngo bayarungitse ngo aho dufise ayandi makonti. Urumva hariho abafise amakonti muri BCB, Iposta canke za CCM bagaca batora ngo bayarungitseyo. Nico cadutangaje kubona amahera tuyabura baguma batuzimagiza tw'amafaranga twahora tuyaronkera muri Feste. Bake ngo nibo bayaronse abandi benshi baguma bajuragizwa hagati y'ikigega Feste n'ayo mabanki. Abayaronse ntituzi uburyo bayaronsemo abandi benshi rero benshi twagumye tuhurirayo benshi urabava ruguru bagumye bacu indari Bujumbura barondera barakuzimagira bakakurangira mu biro birenga 6 ukabura n'umwe apfa guhaye inyishu y'umuco nuko bimeze. Abo bigisha basaba umuco ku catumye bihinduka banasaba kuronswa utwo dufaranga twabo bareke kuguma bajuragizwa. Uruganda rwa FPA ntigwashoboye kuronka umuyobozi w'ikigega Feste. Imbere yuko dusozera ano makuru tuvuge inkuru ijanye n'imigenderanire aho ingabo z'ubumwe bwa Afrika zarungitswe kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia zibandanya gutakaza icizere ku bategetsi no ku banyagihugu ba Somalia zagirizwa kwica abanyagihugu n'ayandi mabi ajanye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu. Idonido na Elvis niyo mwongere. Itariki 10 z'ukwezi guheze inteko za Uganda ziri mu nteko zagiye kugarukana amahoro muri Somalia zaracucagiye ibibombe mu banyagihugu ba Somalia mu gace ka Gorweyini mu
karere ka Rwashabere. Ico gihe hapfuye abantu indwi. Ikinyamakuru The East African kivuga ko abanyagihugu baciye bahaguruka bariyamiriza ivyo bitero vyahitanye ababo, banasaba nyabuna indishyi y'akababaro. Ariko imbere y'uko imiryango yari yaburiye muri ivyo bitero ihaguruka ikavyiyamiriza, AMISOM yari yasohoye itangazo ivuga ko abishwe ari intugondwa za Al-Shabaab. Ibirego vy'imiryango yabuze rero co kimwe na leta vyatumye AMISOM yemera gutanguza amatohoza. AMISOM yavuga ko idashobora kwihanganira abasirikare bica abanyagihugu. Leta ya Somalia yaravyitegereje isanga ariko imvuga ya AMISOM itajanye n'ingiro. Kuwa 22 Myandagaro niho Hussein Roble, umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Somalia, ashinga umugwi w'abashikiranganje awutegeka gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi bw'Igorweyi mu karere ka Rwashabere. Icegeranyo kuri ubwo bwicanyi citezwe muri iyi ndwi kuko vyandikwa n'ikinyamakuru The East African. Mu kurindira ariko ko ico cegeranyo gisohoka, umuvugizi wa leta ya Somalia yasubiwemwo n'ikinyamakuru The East African amenyesheje ko ingingo ruhashe zitegekanijwe ku bazokwagirwa n'ubwo bwicanyi. Biteganijwe ko ubutumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia burangira kuwa 31 Kigarama uyu mwaka, ariko leta ya Somalia na AMISOM bagize igihe mu biganiro barabira hamwe icokorwa. Ariko ubwo bwicanyi buheruka kuba bushobora gutuma izo mpande zibiri zidahuza ku bijanye na kazoza ka AMISOM. Inteko zose ziri muri Somalia, zaba iz'u Burundi, za Uganda, iza Kenya, iza Djibouti canke iza Ethiopia, zose zagiye ziragirizwa amabi y'ubwicanyi canke ubundi bube gito. Ivyo biri mu bituma leta ya Somalia itifuza ko ingabo za AMISOM zoba ziri muri ico gihugu inyuma y'uyu mwaka w'ibihumbi 2021, ahubwo igasaba abahinga bayifasha gushinga inzego zayo bwite. Ariko rero nkamwe ingabo za AMISOM zokurwa gihutihuti muri Somalia, bamwe n'abandi batinya ko ivyabaye muri Afghanistan bishobora kuba no muri Somalia. Nuko rero bakunzi ba radio RPA, no kuri iyo nkuru ya Elvis niyo mwungere duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa mbere igenekerezo rya 6 Nyakanga umwaka wa 2021. Shimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira, abamfashije kuyegeranya cyo kimwe n'abahinga b'ivyuma batumye ano majwi ashobora kubashikira atankomanzi. Emmanuel ninge ko nariko ndabashikiriza, ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa mu byanyu no mu bantu.